Okay, so now rekaje kuri point rero icyo nagomba kuvuga neza hano ndakibandanye ndakibabwira. Yeah, hari ibintu nagomba kuganira n'abarundi hamwe n'abanyarwanda gatoya mu bijanye n'ibi bintu byo kuvuga ngo vy'intambara buri mu karere. I'm serious. U Rwanda nta nabi gwipfuriza u Burundi. Iya b'u Rwanda gwipfuriza nabi u Burundi. Mvuze if u Rwanda gwipfuriza inabi u Burundi. U Rwanda rukavuga ngo dutere. Cyangwa abadede bagakomeza bazana ngaho ibitera hamwe babirunda mu Burundi bakavuga ngo bagomba gutera u Rwanda. Ni kuri kwizira ry'Imana u Rwanda ruvuze ngo reka rutere u Burundi mu minsi ibiri hose baba hagire kubufata u Burundi bwose mu minsi ibiri. Ibi ndabihanura bano badede mvuga ntibitonde nimba bagomba kwakira ngaho ibitera hamwe vyiteguye yuko ngo bizogenda kurwanya u Rwanda. Hari kintu nicara ahantu nkabanza nkacigaho mane buryo umuntu akurusha revo abakurusha revo kandi umuntu akurusha kugera kure bawemera ko akurusha kugera kure kuko utemeye ko umuntu ashobora kugenda akakurusha yagera uravye nabi nawe ntabwo wahagera. Reka mbanka karurero ndibuka umenga hari mu gihumbi kimwe n'amajana 1968 muravyibuka mu gihumbi kimwe n'amajana 1968 Museveni murazi ko yuko yiga muri Mozambique muri kaminuza ya Mozambique umenga bayita USRF niba ari USRF umenga niko bavyita ngaho hari mu gihumbi kimwe n'amajana 1968 agiye kwiga muri Mozambique abaye igihe kirekire agomba kugaruka gaho kuza gutabara Uganda ariko aca yibera muri Tanzania. Hanyuma hageze igihe aca yigira mu ntuze yigira muri Kenya guhurayo na ntuze na nuwo bavukana mungu bavukana yitwa nimba akandanaho akandwa naho umenga bamwita akandwa naho uwo bavukana na Museveni bagenda guhurira muri Kenya. Ico gihe kubera hari impunzi z'abanyarwanda zari zaragiye muri Uganda hariho go bita ntuze Rwigema ndazi ko bamuzi benshi Rwigema nawe ataja muntuze muri Kenya nyene bari kumwe n'uwo bavukana na Museveni maze Museveni ababonye ababonamwo ubuhanga babonamwo ubwenge avuga ati bano bantu koko je nabona yuko bakaze twoshobora no gukorana baraba inshuti baraganiye urumva ko yari umunyarwanda no munya-Uganda ariko no Rwigema muramuzi n'umuntu yubashwe mu Rwanda nabone yarabaye no muri guverinoma ya Uganda ngombye kubakira ku manyange ndabereke uburyo aba badede basama iki gitwe bavuga ngo tworwana n'u Rwanda nabo ni intambara sazo ngaho bo barundi ngaho batayimenyereye nico ngomba kubagezaho nganda kibasigurira. Uretse gato reka nkurangire iyi mare iki gipangu mubona giherereye mu karere ka Musanze ku Kiliziya ahazwe nko kwa Padiri Nyarubande Banzorori urebe neza ko wanyuze kuri aka kapa. Iki gipangu rero kiri ku isoko kuri miliyoni 150 ariko zirimo ibiganiro bikeya. Murabibona namwe ko ni igipangu giherereye mu mujyi. Akarusho kandi iki gipangu ino kadastere irimo ifite ibyumba 4 dushe na toilette igikoni kiri moderne mu nzu. Ikindi kandi nuko iki gipangu kirimo annexe zinjiza 600 bya buri kwezi. Birumvikana ko ni igipangu mu byukuri kimeze neza. Kuri miliyoni zawe 150 kandi zirimo ibiganiro bikeya ngwino wibikeho uyu mutungo. Akarusho nuko itukorerwa mutation direct. Nta bintu by'abakomisiyoneri ntaki ni ako kanya. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ziri kuri screen yawe. Munyuma murazi yuko ntuzeye Museveni amaze gutangura kuza mu ishamba yaratanguje umuhari ndabagenge by'amahari ubwa mbere bawitwa muri kidagiheba by'amahari wa Museveni babawitwa gute dawe bagiye pana Frelimo no Frelimo niyo muntu ni ya Mozambique ndabye bagiye amazina amaze kubinyibisa ngaha nyamazina yagomba kumena nkuko nyene. So rero Museveni
aca ahitana abasirikare biwe yari yatanguye gutoza bakiri mu ishamba hamwe na Rwigema baca bagenda muri Mozambique. Muri Mozambique ndakeka yuko bagezeyo mu gihumbi kimwe n'amajana mu gihumbi kimwe n'amajana 976 cyangwa imbere yaho gatoya ndakeka. Ntuze murakoze ntuze. Ya Museveni yari Foronasa. Ya Museveni yari Foronasa, yani Foronasa cya Foronasa, yari Foronasa. Yari Foronasa. Ya Mozambique niyo yari ntuze Frelimo. You know, okay, Frelimo, okay, enemy. Ngira ngo ariko je iyo nzi yari ntuze yari Foronasa. Hanyuma ya Mozambique yari Frelimo. Ya Mozambique ni buri yoboye. So rero Museveni na Rwigema baca bagenda gufasha intuze Frelimo yo muri Mozambique, barabatraininga babigisha ingene barwana. Ni kuvuga yuko harimwo ukuboko kwa RDF y'u Rwanda, hongera habamwo ukuboko no kwa Uganda. Muravyumva ukuntu bakaze niko ndavyigisha abadede bavyumvurize neza, apana kwasama ngo twongera tukagwana n'umunyarwanda ngaba batabanje kubitekerezamo incuro ya mbere. Okay, murakoze. Hanyuma ico gihe barabizi ko Frelimo yarasinze. Ni kuvuga ngo nimba Rwigema na Museveni b'abanyarwanda hamwe n'abanya-Uganda baragiye bakagirayo uruhara kwigisha bari abasirikare bo muri Frelimo barimo bimenyereza kurwana urugamba bakagutsinda. Ni kuvuga ngo ni nk'u Rwanda na Uganda basa nkuko basinze ico gihugu. Kandi azi ko nta n'umurundi cyangwa umudede yazampaririza ngo rikurabeshije namwe murabizi. Muratse ko bihari ntabwo ariko nababeshe. Ntabwo ari kinyoma. Bisigura ngo that is why bana n'uyu munsi u Rwanda rufise n'abasirikare muri Mozambique kandi babumva nk'umuryango kuko barabatabaye barabafashije. Bisigura ngo RDF isanzwe imenyereye urugamba, iramenyereye kugwana nyakugwana. Naho baca baragaruka ngaho muri Uganda. Murabizi ko bafashije Museveni baragwana bagera ku butegetsi. No mu gihe cya President w'u Rwanda Paul Kagame amaze kuyobora yahoze ari Ranu mugabo nyuma barahindura ariyo RPF yo yari Ranu itangujwe n'abanyarwanda aho bayitangurira muri Kenya, mugabo nyuma bagenda barahindura amazina. Menga Rwigema nyene ni yahinduye aro mazina, hanyuma hashikiramo na President w'u Rwanda Paul Kagame ngaho. Muri bikaye ko na Museveni yabafashije bararwana bafata ubutegetsi birukana biriya bitera hamwe byariko bikora genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bisigura ngo ni intambara bamenyereye. Kugira mugire muravyima bukebwe intambara bamenyereye. Umudede we umudede muri ivyo uri kura mubwira yumva ko ari umugani yuko ari nk'ibitiko, nimba ari ibitiko nyene ngaho biriko biravuga yumva ko ari nk'ibitiko. Rero ugazonda ikidede aho kijyamye ngaho n'uruda kiriko kiririra ngo nibaze ngo tubereke ngo Rwanda ngo twoza ngo twobarasa. Nkaraba ibyo bivuga nkavuga nte nari ibintu ndabirambara ngaho wamenga nibigurube biriko biraruha bitazi ko bano bagabo bamenyereye intambara. Munyuma murabizi ibitera hamwe bibaze guhungira muri Kongo, ivyakurikiye murabizi byakomeje bigaruka ngaho uza kurasa mu Rwanda. RDF bagabo murabona bino ko murakora bihagarike nibavyumva reka tubereke. Mwarabonye ngene batatse baba batatse mwaragoma n'urya mu general wo mu Rwanda yarabaye general wo muri Kongo. Murigira mubona umugeneral w'ikindi gihugu agenda kuba umugeneral wo mu kindi gihugu bitari gwiwe, murigira muyibona mugabo huho vyarabaye. Mbere munagomba n'ababa M23 abeshi abari muri M23 batwenizwe na RDF kera muri bikaye ko bari ba makenga bari muri RDF mu kugwana, murabizi bari barimo nabo. Ni kuvuga ngo nabantu bamenyereye ingwano bamenyereye intambara. Muri bikaye yuko u Rwanda rwabwiza mu ruhara mu byo muri Kongo, Joseph Kabila arahaja, ariko ntimwibagire yuko Uganda n'u Rwanda bagwaniye muri Kongo, ntimuvyibagire. Uko muri bikaye yuko Uganda bashireho ibihano kugira ngo batange indishi ibintu bononye muri Kongo n'ibindi, ku rugambi utsinzwe niwe ucutanga indishi. Macha bavuga ngo Uganda ngo yatanze indishi yiki ari kigwana nabandi muri Kongo. Hari muri cyagihe bagomba umenga gushiraho ntuze Kabila. Ivyo byaraciyemo murabizi. Hanyuma gacugenda ukaraba muri Central Africa
mu kijayo canke mvuge perezida w'u Rwanda amaze kugerayo yarabiganirije perezida wa Central Africa aravyumva barakorana baremerana abandi bose bari barananiwe mugabo RDF imaze kugera muri Central Africa uyu munsi no barinze perezida wa Central Africa uyu munsi ngaho muri ako gace harimwo amahoro turetse ngira ngo mu caro kure aho imitwe yo bikiri mugabo uyu munsi hari umutekano mwinshi urenze hanyuma aravuza abantu muna bari hamwe muce mugenda no muri Kenya murazi ko muri Kenya Ruto ataracika perezida baramwankiye kaja muri Uganda kuganira na Museveni na passport yiwe barayifata mu nyuma baramwemerera aragenda muri Uganda babana na Museveni barumvikana aramwigisha ngene yakena politike neza acagaruka muri Kenya urabona yuko Ruto ngaho yatsinzwe ugiye muri Sudani y'Epfo ndazi ko Museveni ariyo muri Sudani y'Epfo Museveni ni nka boss waho muri Sudani y'Epfo ibyo birazwe ugacugenda ukaraba bari abanyamurenge barabirukako kandi bazi ko abanyamurenge barahuza cyane kamvuge abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikinyamurenge abanyemasisi murazi ko barumvana n'abanyarwanda ugiye gukorera ikibi abanyamurenge cyangwa abanyamasisi ndabizi ko ntabwo u Rwanda rwaryama ngo rusinzi ruri kurica abantu uvuga ngo rimwe wica abatusi bimurenge cyangwa bimasisi ejo bundi muri Tanzania murabizi yuko igice kinini cya Tanzania igice kinini cyo muri Tanzania hari yabagiye aho bita gutera nimba ari buha nimba nihenza araho bita nimba ari buha n'ahandi munuza muri Tanzania hari abo nimba ari Kagera Karagwe Ngara Kayerwa n'ahandi hatandukanye munuza muri Tanzania murazi ko hari kuri side y'abanyarwanda kandi harimo n'abanyarwanda benshi mwana agomba n'ubu ejo bundi aho Kagame yarari muri Tanzania barabivuganyeho baca batangura gukaza ibintu bijanye n'ubucuruzi bagomba guhacisha indarayi n'ibindi bitandukanye bagiraniye n'amasezerano ya gisirikare mwana shaka kandi amasezerano bagiraniye ya gisirikare ntabwo baragirana n'abarundi so now point ikintu nagomba kuvugana icyaha izi ngwano zose muvuze ko RDF kaza yagwanye n'ubu biracakora imyitozo iracagwana yaragwanye ahantu yagiye uhonyura nta na hamwe tuzi mu karere RDF yahonyoye wumve ngo yatsinzwe nta na hamwe hagwe n'abanyarwanda mwe mwihamashi kwizina ry'Imana n'abanyarwanda mwe mwihamashi ntacyo babatuke mureke basakuze nukuri murubashwe kandi murakomeye aho hose niko ndavuga murahaza harona beshe tazi nta no mudede cyangwa ikigarasha baza ngabavuga ngo urabeshe ngo wewe ntabwo mbeshe nabyene birabizi kirese bikuye mu bwenge mu mutwe hanyuma rero ugaca ugarukana biri birofa vy'imbonera kure byirirwa birakizura mu ijoro ugacugeruka ndabira bano basirikare bacu w'i Burundi bacangacanganye n'imbonera kure n'ubundi butera hamwe bagiye bararundamwe n'abandi badaheruka no kugwana mugaca mugeraga mukavuga ngo nibaze ngo tubereke ngo reka ngo dutumwe ngo intera hamwe ngo je ngo twoza ngo tukarasa ngo Rwanda murasara nukuri kuzira Imana mutarabasaza neza wovuga ngo reka turondera abasaza ndazi ko yirondera nkamwebwe reka nababwira murazi ko nko mu Burundi haheze igihe hari iriya systeme ku kibuga cy'indege idakora kubera iki bakoresha ibyuma vya kera byashaje kandi ubu tugeze muri technology igezweho shasha nene nk'umuntu avuze ati bidya vyuma badede bakoresha byashaje uko n'ikibuga cy'indege cyarashaje n'icya kera uwo gihakinga hanyuma mugiye kumutera agace gitera burya vyogorana dogora kukimije kama amasaso hanyuma ko namwe nk'abadede muzi muri ko muteje ntambara nko mu Rwanda hanyuma mukaba muzi ko mu bisindi ntambara muri ba M23 hariya nkarya ba M23 bamugiye kubavyonga nabo bagacavuga bati natwe reka tuze ko muri ko muruterera abantu bacu hariya mugomba hariya mutera u Rwanda natwe ngaha mutumare reka tuze baje butse mu Gatumba kugera ku radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu iri hari Bujumbura iminota ngaha hari mu 30 igera hari ibintu byatangaho mu Burundi bagira byotangira ngo ntubaze ngako dutera mugaba kaza ngaba kiyemera imbonera kure n'ibirato byaheze n'abapolisi bacu bapfuye ngurumva ngo Rwanda ngo tworutera ngo rimwe ndabaraba nti kweri kwisema bibaho dasubira babwira nti abarundi gerageza izo ntera hamwe ngaho muzikura ngaho mu Burundi musihinde zigende iyo zigenda hariya niba bazifate
twebwe abarundi tugende twibereho twishakira ubuzima, ntabwo u Rwanda rurimo rushaka ngaho gutera Burundi, rugombye kubikora esprit ubwari, ni kuri kwizera ry'Imana rugombye kubikora. Nta misi buri yarangira u Rwanda rutafashe Burundi hose bwose, bagombye kubikora because intambara barayimenyereye, intambara barayizi. Kandi muri kano karere nako nababwira n'abantu benshi bafitaniye n'ubucuti gusumvye kw'abadede. None nk'ubu uvuze uti sawa kabadede bateye u Rwanda, reka tubereke nk'ubu ikibuga cy'indege gifashwa ni radiyo gacifatwa, nta badede bavuga ngo reka twiruke ngo tugende ngo tuca muri Kongo, mwocaye muri Uvira, kandi muri ko mwica abantu hariya muri za Uvira, ngo bamuvuze muteka twishire babandi ngaho twariko turarasa. Ugiye kuraka ku mupaka wa za Kanyaru mu Rwanda ngaho, muvuga muti barya n'abasi ntitwajayo, mwaca he mwamugiye amagana. Tanzania urazi ko Tanzania ya nk'abarundi mwavuga ngo duhungiye muri Tanzania, kandi n'umunsi n'abari bari kwara bahinda ngo nimugende n'umusubiri wanyu ngane tubakeneye, batangira mwafata indege na neva ntiyafata indege, kandi ku kibuga cy'indege bateye. Ugiye kuraba uburyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyubatse ageze n'ahantu hari imitwe y'iterabwoba, nta n'umwaka uhera, umwaka ni munini, amezi ntahera atabanza gusekura bari abantu bitwaje imitwe bitwaje intwaro, iriya mitwe y'iterabwoba aba yayimanywe kubera ko yari yubatse. Ubwo rakeye kumuteye yuko ari yakibuga cy'indege toba yatangiriye, neva yacacahe yafata indege se, kandi ikibuga cy'indege cyafashwe yajya mu Gatumba, Emeven turi mutegereye yajya mu Rwanda, karavuga ngo no mwasi muri Tanzania cyayi basa honyine agenda kuvuga ngo reka yiruke ngo agenda cyo muri Tanzania, bakabimenya ndabizi ko abana baraho bakubitana amamisire cyangwa amadrone agasekurikira ngaho mu cyako, ndazi ko mutotaruka ikiraro gica muri Tanzania gihuza Tanzania no Burundi, bahamena ngaho misire cyangwa drone hamwe n'imodoka itagenda, mwacha munyura he mwasigara mu kanwa nk'ururimi hanyuma bakabafatisha zose intoki zose. Hari ibintu biza ngaho nibiburebure ngo bigomba ngo gukreye intambara, biyemera ku Rwanda, biyemera u Rwanda ntabwo rubashaka, ntabwo u Rwanda rugomba kubatera, rugombye kubatera babazingazinga kurya ku mwana ugomba gukubita akanyafu hamwe no mu binyeje nabizokurikira. Muzogena muravuga muti twari twaratewe pe, ivyo tubona twari twarabonye, kandi niko rimwe na rimwe imbwu yihana, rimwe na rimwe niko bigenda, ariko ntibagomba kubikora. Gusa mwe mukagwa mu bavyonga bazobigira kuko intambara barayimenyere. Ugomba kubaza intambara neza na neza, intambara uzuyibaze RDF, ugomba kubaza intambara abamenyereye intambara. Na Museveni ubigomvise mubaza intambara iyo barayizi, kandi akarere barakaze neza gusa cyane. Ejo bane mwabonye RDF igenda ngaho ihura n'abandi bantu menga hari muri Qatar, nimba rahandi barimo berekana jya muri squat, menga yari imyirekano ya squat ngaho nabonye barimo bakora. Barabonye ngene u Rwanda menga gwaje kumanya wa mbere nimba tero wa kabiri ngaho baranyaruka kurasa, barabizi. RDF buri gihe ubona irimo ikora imyitozo n'Abarabu, ubona irimo ikora imyitozo n'ingabo za Israeli, ubona irimo ikora imyitozo n'ingabo za Amerika, kandi buri gihe imyitozo ifadika yandi nyene iboneka. Buri gihe bamabiga ngene bagwana, ngene bakoroka, ngene barasa, ngene bagenda, ngene bava mu ndege, ngene biruka, ngene bagwanya ibiki mugatwe bw'i Burundi. Twebwe Burundi mwarabonye bari abasirikare ngene bari ko baca munsi mugondo, bari ko babakubita inkoni zo ku kabuno. Hirya n'ibintu vya kera vyatayigiye, mugamaza ngo ni imyitozo muri mwe mugena murahushura abapolisi kunyo. Abana nabo ngaho nabonye umenga n'inzara yabishe, n'udupira bambaye bwabo butura bwanitse ko Rambo. Ubutura bwanitse ko Rambo mwarabibonye. Ukibaza abantu hano imyitozo ngaho bigira ngaho bigera bakora ngaho ifadika. Tubwire muri iyi myaka yose heze ahantu mubona ingabo z'u Burundi bakoreranira imyitozo ifadika hamwe n'ibindi bihugu n'abandi basirikare ni heheza. Mwarageze muhabona, mwarabibonye mwebwe nta na hamwe bibirengaho gusa ngo barashoboye, ngo nimuze twashoboye. Nababwira ngo nimuze ngo tubarasa nizambonera kure. Imbonera kure zarigeze zijya ku rugamba nkuko kose navuze RDF yagiye ku rugamba. Kwara abantu mwijoro bagendana imipanga gusa ngaho n'ubuhiri n'ibirato byashize byaheze n'ubumotorora, nimba n'ubumotorora bw'amatelefone, ngo nimuze ngaho tubereke. Mwe mu Rwanda RDF mwebwe urashobora gukinisha amabere ya nyoko mugabo nazi gutokinisha amavya yaso.
aswe tugara ntabwo ariko nababesha sivuga ngo nukugaya igihugu cawe no iyi nkuru irahari ihari inkuru mamurika ngaho ivuga so nigarutse ku banyarwanda nababwiye abanyarwanda rimwe na rimwe yego mu mwasa arashobora kuza kama ugasanga umwasa arakoze arateye akajagari arateye ibintu vyica abantu ivyo navyemera birashobora kuba kubera basi bariho ntabwo abanyarwanda ngaho mwavuga muti burya abantu babafitisha ari ndabize mu karere ariko namwe abanyarwanda mwe muza mwihamanota murakaze kandi murakomeye kandi ivyo murabizi namwe nkunda n'uburyo mutishima cyane ngo murenze urugero ariko ku izina ry'Imana murakomeye ku izina ry'Imana murakomeye mbe uzugenda urabe banyarwanda muze mugende murabe ngene abana barundi ngaha bimbonera kure hamwe na biriya bigarasha n'abandi bakunda kuza ngaha bavuga ngo urumva ngo Rwanda ngo rumaze imyaka 30 muri Kongo ngo babuza y'umutekano muke niko bavuga siko mvuze kare ko bavuga mwana byumisa namwe ngavyo musikare ko bavuga ngo mumaze imyaka 30 mugabo nyabigoryi biraza ngaho ngo bije muri Kongo base ngo kubatera tuvuge bavuze ko ari yo muri kubatera birigera ngaho bivuga ngo babanyarwanda ngaho twabirukanye murigera muyibona ko biza ngaho bikiruka bigakenagira vyomoka ejo bundi sinabone ngaho ibi byo mu badede byari muri Kongo hariya impande ya Minembwe buri muri hoteli megahadi impande ya Fizi muri hoteli uriko bipanga ngene bigenda gutera Minembwe no kuri Pont Zero maze ga ntibamenye na doro nivuye barabisabije gwarundi n'abari gwinde dagwe bagenda bagwita nyarugabo ruriruka Imana igira ubuntu ruyarokoka mugabandi bahaguye kandi byari bize ko vyihishije birahantu nyene hihishije ubuze ngo imyaka 30 nguri muri Kongo Rwanda ngo imyaka 30 nguri muri Kongo bagenda bakava yatandikira ngaho bakoze zabari yimbwa nyambwa kizira y'Imana je bishobose je n'umunyarwanda nkamwe nacengera hano nkicara nkihana kayeri amaguru abiri nkacendagereka ku kandi imbere byanashima umwana ashima amaguru abiri nkagereka ku kandi abavuga nk'abazanga ariko bakavuga ibisiga nkitahira ngaho winwereka kandi ngo nwerese ugaca wijyamira ugatuza wombwira ngo Rwanda ngo muri Kongo ngo muri Kongo ngo imyaka 30 UN kaba yaraje SADC kaba yaraje FARDC kaba yaraje abarundi bakaba baraje nize abo wazarendo abacancuro n'abandi bose bakaba baraje muri iyo myaka 30 bose bakaba barananiwe uyu munsi baguma barira nk'abana gusa ngo raba Rwanda ngo muri Kongo ngo raba baguma barira biruka bashakisha abazungu ngo dufashe muga byarananiranye urumva ugasizwe ngene bagaye ziriya mbonera kure hamwe na baneva na bakirombo bikagenda kuri BBC bigateranya u Rwanda kuri BBC ngo murabenga ngo nabo ngo nabasuma ngo bakagenda biruka mu Bufaransa ngo mudufashe bakaja mu Burusiya ngo mudufashe bakaja muri Amerika ngo mudufashe hose bakabaha ibinoko murumva cyari cyo ni harya abana bakora kujisho bagira ngo yo watinuye ijisho watinuye ijisho hari gutinura ijisho ukagira ngo umwana umwereka urujisho ngo kurya nyene ibyo bihugu byose hose biruka bateranya ngo Rwanda ni rubi bumvise akantu gatoya ngo bafatiye ngo RDF ngo abayobozi ba RDF ngo ibihano bakagenda n'abambahayaga bakavuza umuziki we bagatamenya izanyama ngaho bakosa mu ndi mwanya bagaza bumva bati Amerika irimo ikorana ibintu by'imigambi n'u Rwanda irimo ikorana ibintu by'imigambi na RDF gazoma ngaho bitanguye ngaho kurira ngo urumva ngo abazungu ngo n'abakozi b'abazungu you see ibintu by'ibigore ngaho biri ngaho gusa biruze ngaho bitaza n'ibyo bikora ivyari byo gusa ni kuguma birira ntabwo bizi no kwiyubaka ngambwire murabe ukurumege u Rwanda muguma mwirabura ibikorwa byanyu mwiyubaka nta nubwo muvuga ibijambo byinshi that is why mbere nigeze kuza mvuga nti abantu bavugira u Rwanda ntabwo mukwiye kuza gusa ngaho mutukana ngo nkabimbere kasuku byakora kasuku atukana umva ngo neva ngwiki ni shake mu batuke buki Perezida w'u Rwanda ntabwo avuga amajambo menshi abanyarwanda ntabwo bavuga amajambo menshi ariko ibikorwa ubwavyo burivugira ubwo mwamuzi incuro nta kiganiro na kimwe kirenga neva atarize ko u Rwanda rugomba kumutera nta kiganiro na kimwe kigenda neva atarize mutumbise ariko akorora amosozi ibaze ejo bundi mwana ko mu Burundi hari haje uruvyiruko urwaruka inama menga yari yibanze ku bintu bijanye n'uruvyiruko rwa East Africa ngaho bijanye no kwiteza imbere wari nk'umunsi mukuru bijya wari nk'umunsi mukuru bari bakwiye guhimbagwa bakarya gusa bagatwenga bakaganira ibijyanye no kwiteza imbere mugabo neva cyatangura kurira ngo intamba
nemuzana intambara mukadutera namwe tuzobatera namwe ujya ntihari umwanya wo kurira, wari umwanya wo kwishima, mugabo yacagena ngaho kurira. Mugire muribuka yuko M23 itaragera muri Uvira, murazi ngene Neva yiyamamuye ari mu Kirundo avuga barya turazi nanyi barya niyo baca muri Uvira natwe tuza duca mu Kirundo, ariko yavuze ngo niyo baca muri Uvira, ntabwo yavuze ngo niyo bagera mu Gatumba, oya niyo baca muri Uvira. Yo muri Uvira ntibahageze M23. Uvira yarahageze, irinjira iricara, twabona abasirikare ngaho bacu mu Burundi bari hariya bicaye binyegeje n'inkoho n'imbunda barambise hasi nkoho binyegeje Scovia bazuminga muntunge neza kuvuga cyane kubera ngo yagakorora mugamana yanje akantu kabure muri Uvira abashaka abantu mwabigizemo uruhara, akantu kabure muri Uvira karatsinze igisindo cyanyuma gasha akantu kabure muri Uvira karateye ubwoba badede mana yanje kaci mbahayaga yamaze ndwi ivyumweru bibiri ahubwo mbahayaga menga amaze ivyumweru bibiri atandi kiganira akoresha mbere baguma baza ngo upfira ngo ntibakora ko ngupfira ngo mbahayaga yagiye kugaruka ari uko M23 itangaje iti turavuyeho dusubiye inyuma. Izi politiki sometimes biraryohye urimo ureba ibintu biberamwo biraryoha harimo na rimwe uri muri ibi bintu biberamwo. Nukuri kuzajya Imana mushake mvuguza abantu bakibaza mbahayaga yagiye he, kandi mbahayaga yari yavuze yuko Uvira ifashwe kari bazoca imbere ngo kwikorera ngo imbundi imwe nini ngo imija nyinshi That's so funny. Niko bayaga yavuze ndasha ngo ngazoca cimbere ngo abasirikare ngo yikorera imwe nini ngo imija nyinshi mutirayeze imero ariko basha hago nimero ya telefone acahindura kwera yaciyahindura kuvuga munsi yaciyahindura pe ndabizi yaciyahindura nimvise yuko Uvira ngaho ifashwe bariruse ngaho barahora Neva ndarindira kwaca mu Kirundo ndabura uko ravuze kwaca atangura kurira ahubwo atangura kuza gukorana ibiganiro na M23 abasaba ngo musubire nyuma n'imipaka bacha barazibira. Urazi igihombo cyari kigiye gukubitwa hariki no mu Burundi ibintu byaciye bitangura kuzimbuka cyane ibiyere basha ibiyere byaciye biboneka guza batangura kubiha abantu ku buntu. Ibiyere byaciye biboneka batangura kubiha abantu ku buntu kubera ko abadede bavyiba babitwara muri Kongo bari bababujije bagira Imana munywa barapfungura umudede ariroho sara cyarasubirayo ngo ngo agomaje mu Minembwe bagenda mu Minembwe ngo basubiye guhafata bararirimba umuziki batwirwana na M23 barabakikuza ngaho barababomora ico bita kubomora kavuze uraha ariko tavya bindi apana vya by'inkumi barababomora byagenze gute nibirutse bategwe gukenagira ngaho biruka ishavu ryabisha batangura kurasa inka bamaze kurasa inka baca baragaruka ngo n'u Rwanda ngo rwaje ngo rurazira Rwanda rwaje kurasa inka kweli uko ni umunyarwanda kundi inka yaza kurasa inka ngo bigire gute se ivuge irire bigende gute wibaza ko byo bari ryambere izi nka ngaho zigiye cyangwa wibaza ko umunyamurenge yaca babara ngo kubera ngo inka ngaho zigiye ivyo vy'inka nta nico ngaho vyamumarira kera bise n'akavideo ibi biwazarendo n'ibindi byari vyivye inka hanyuma ejo bundi bona ngaho hariho video aba M23 bagiye kuzitabara barazigarukana mu ruhongore barazigarukana ngaho mwarabonye yuko n'intama ari intama ziherekeza M23 mwarabibonye intama M23 ikirira yiturije ukabana ngaho intama zibajamo ziryoherwa nazo wazi ko intama ari umugisha intama muri ko muragenda sizi ko amavideo mwabonye intama yigira nta no kuyifata nta no kuyibaga barabise yari muri video yuyu mugabo agize ruhuriro nyene mbarinde ndakunda kumbagira amazina ngaho ndabona ko apana kanyuka mbarinde ngaho ni na video yararimo ngaho mbona video rero nibigeze bayifata
ariko ndakurahiye ari wazarendo cyangwa umudede ahageze akabona ni ntama cyangwa impene yahita gwikorera ngaha akarutwara akaza kururya niko batera ko bameze n'inkoko kwa bukonye wabona bikoreye ngaha bagenda kurya ngarabonye ngaho yuko hariho muri M23 agiye kwiba telefone yari telefone umenga ngaho yaragiye kwiba y'umuturage ubwo nyene abo muri M23 baca bavuga bati uri umusirikare wacu ariko ryama hasi inkoni jana za ku kabuno inkoni jana mugabo ahandi hantu hageze ngaho ahandi hantu hageze umufaridese canke umudede canke muri abo basirikare bacu ngaho bi Burundi ewana telefone bacomeka yuko nyene bagaca bagenda bakanayigabura n'inkoko bayifashe watetse bacha babitwara ngaho bakagenda kurya uko nyene nta kindi kandi ugenda urabe nk'ahantu hari harafashwe na FARDC agafatwa n'ingabo z'u Burundi harimo n'aba wazarendo n'izimbonera kure nta muturage n'umwe yigeze ahakorera iterambere ni hehese mwarabibonye bacha baza ngo ni propaganda ngo bakina okay base bataye propaganda ko muvuga ngaha na hamwe hafashe mukavyerekana mu nyuma mukiruka nimwe mutwereka ivyo bintu ngaho abaturage bakoze canke mwege muvugisha ukuri murigira mubona ahantu hinjiye aba wazarendo hakinjira n'ingabo z'u Burundi murigira mubona abaturage baririmba n'ingoma batangara basasasi bitenge kiretse muri Uvira nabonye umuntu yari afite igipanga basasiye igitenge ngira ngo bari batinye ko basatuza cya gipanga yari umuntu kandi aho nyene yari mu wazarendo ari hije mu baturage yumvise M23 ihagiye yacyasokoroka n'igipanga ndakese n'igipanga mugabo M23 igihari yari yinyegeje yigize umutura gasanzwe no kurasa tarasa agaruka n'igipanga bamuna gusasa mga M23 hantu nyuze bagenda barasasa ngaho bagenda baranezerwa batiriwe barakoresha ikintu kuri ba force barahimbawa mga ahantu FARDC igarutse canka hana barundi bagarutse abanyagihugu umenga baciye bakanya ubona bahoza batinya abandi bari busy bibereye mu vyabo bigira mugaho mu M23 aciye abaturage banabiruka kubafasha bikorera ibintu babatwaza akeza karivugirwa bashi akeza karivugirwa hima warangiza ngo umudede ngo baguhangana ngo no Rwanda ngo uhangane ngo na M23 va muri byo bintu by'intambara mwabadedemwe mugene mwubaka igihugu mutagomba kubaka igihugu naho mukakomeza mwakira bino bitera hamwe muhishwaje mukagena ngaho kwihanga abo banyarwanda batababomoye bazo babomora apana kinyuma ko mu nkumi no kubasekura umutwe kuda kwimfize kubomora umutwe ngaye kagusa ku mutwe okay sawa naho tugende igihugu ni nyoko igihugu ni umuvyeyi sivyo ico gihugu chavyaye abantu babiri bavukana kivyara wewe kivyara na jewe nawe turavukana naho wovyanka cyangwa ukareka ico gihugu twavuyemo twese nk'abarundi as Burundians jewe nawe turavukana twavuye ku muvyeyi umwe so tugane mu bintu bijanye n'amaraso mu buzima busanzwe umuvyeyi iyabaye igito uraheba sizi muri mwebwe mukaba mutavyumva nuko muri abasazi mu mutwe hari abavyeyi baroga mu gihuzi yuko nyoko aroga uramuheba hari abavyeyi bafise akageso kukuroga kwabura mbere waragomba wewe ukazana n'umugore mukundanye mugabo nyoko akaroga umugore wawe ndavuga umukazana wiwe akamuroga kubera gusa atamukunze none nimba mutarabasazi bipayo babagabo wewe cugenda ugahitana umugore wawe mukundanye ukamugumiza kwa nyoko ngo ni kwa mabukwe kandi nyoko bukwe rike kurogera wa mugore wawe ukunze rimwe na rimwe murabizi uko hariho n'abagina bukwe ashobora kuzanwa guteranya n'umugore ku buriri bwawe agashiraho ibintu cyangwa wewe akaguha ibintu bikurogesha kubera ko yanka uwo mukazana wiwe wewe uvuga ngo kwari mama ngo ni nyoko ngo nyoko ni nyoko wawe ngo reka ndavyemere ngo umugore wanje ngo ndamwomore kandi umukunda wapfuma wanka nyoko kuko nabuzorongora nyoko hari ba mama bacu ari bisazi muri bino bihugu turimo na nyoko uramuburanya na nyoko uramuhamagarira polisi
iyo akwifashe ko nawe akagutwara nabi erega kuba warambyaye ntibisigura yuko ngaho ugenda kumuhohotera mugo ubugoryi bwamwe bw'ibamo abanyafurika ibi ntabwo muvyumva kuko dufise ibigoryi byinshi byo muri Afrika bitumva ibintu byo ndiko ndavuga ntabwo bisigura ngo wasi umuvyeyi hari izindi mbwa ziza ngo erega nyoko ngo naho yagwa ngo naho yobagwaye amahere ngo nihoreka kumwonka ubwo nimere basaze mu mutwe nta bantu ngabo babwira abavyeyi bati ntuzokonka nyoko kubera gwaye sida azokwanduza sida hamugora ukingo bakaruha umwana kareka konka nyina bisigura ngo bamwasa univira ubwo bwo ryinana ngo nihoreka konka nyoko ngagwaye amahere agwaye amahere akaba yo kwanduza ingwara urareka kumwonka kandi bisi bicucu byishinda kese uwo mugari gere sanza ari nk'amase ngaho bavunduruwe mwiwose ngo nihoreka konka nyoko ngagwaye amahere ego kwere wogera ukanunuza amashira iyo ni imitekerereze icirize cyane y'abantu batoya bakiri hasi mu mitekerereze now tugane ku gihugu rero kuri wa muvyeyi igihugu ico tugihurije ko ni ibintu bibiri umuco n'ururimi iyo abantu bagomba kukwica bakwicira ku muco n'ururimi ivyo bintu bibiri niyo abanyamahanga baje ngaho bakakunyaga batangura kukwambura ururimi n'umuco n'ahandi ahantu hose wavukira kwisi urahaba wibatse ko igihugu wabamwo ari Burundi bwonyene kandi u Rwanda bwonyene Amerika yonyene ahantu hose kwisi ngaho wabaho neza mugabo ururimi n'umuco biraduhuza ivyo navyemera niyo mpamvu niyo ugiye mu bindi bihugu ukumva muri bino bihugu turimwo iyo twumvise hano hari utwo kurya twiyo twavuye twa wa muco iyo twavuye harya hano tugenda guhasuma cyane waje kagafungurwa kamota hamwe mwava ka wa muco hamwe mwakurira ugasanga uhuye n'abarundi bagenzi ba muri ko muvuga ikirundi ukumva ravyishimiye cyane uraryohewe cyase wumvise ikirundi vyonyene ukumva uraryohewe n'ubu mwibaze ko mega mutazi ivyongereza n'ibifaransa n'ibiswahili mugabo hariyo bamwe muri mega mutariko mumvuriza abo bizo ndimi muri ko mumvuriza jewe duhuze cyane giki ikirundi harakandi kantu tuba twisangije fine now dufatiye kuri ico kintu rero ico gihugu ni umuvyeyi jewe nawe turavukana hanyuma jewe nawe turaravye ntabwo buri muntu wese yofata umwanzuro kugatwe kiwe wasanga ivyo bintu vyabaye akajagari sivyo nimba hano tugomba guca barabara jewe nawe turaje jewe ndaricaha wewe oya urya ego uriya hindira wasanga ivyo bintu vyabaye akajagari hanyuma muri twebwe habamwe abagira ubwenge iyo habayemwe abagira ubwenge baraza hagati bakatubwira ko twobizera bakatuyobora twobizera bakaduserukira bazodukorera ibi aho niyo hava abaminisire abaperezida n'abandi batandukanye nibisigura ngo perezida ngo ni umuntu andengeye jamais bamuceceka muhore ntabwo abandengeye ni kuvuga ngo avuga imigabo agomba kugira iki kugezaho abantu uwo perezida ntabwo abara umugambwe nabijya mwe muvuga reka babwire bijya mitwaza ngo ari mu mugambwe uyu ngo perezida turuka mu mugambwe uyu ayo mashaka rimwe na rimwe aratandukanya abantu perezida nta nubwo bakwiye kuva mu ishaka nuko rimwe na rimwe iyi si singeri iteye nta perezida bakwiye kuva mu mugambwe abakwiye kutuvamwo twebwe nk'abarundi tukamwitorera mu gihugu ntihabeho abadede abatara abadede abantu twese turi bamwe none se kuba umudede cyangwa gutaba umudede ivyo byaba bivuze iki mu gihugu ntambwa zihari ngaho ziri mu migambwe mugabo ntihagire ibintu bashobora kumarira igihugu ngaho kandi bari mu migambwe gucika suwo mu migambwe bisigura kugiza ubwenge burengeye ubw'abandi gushoboye kuyobora igihugu kubera uvuye mu mugambwe runaka kandi twese turi bamwe iyo mice nimwe na rimwe ariko mutarayigaho muzosanga ari propaganda mbi abantu batuzanemo ngo baducemwe imice ugasanga twebwe turi imbonera kure abandi ngo twebwe ngo turaba abandi ngo twebwe ngo tura ibyo nibi narakunze je bundi hari abanyarwanda babiri twaganiriye barambwira bati twebwe vurima president y'u Rwanda Paul Kagame turamwemera mugabo ntabwo turi abantu inkotanyi ivyo bibaho so sometimes I like that kuba umuntu uti ivy'imigambwe naco bimbwiye nimba bakoze ukuri ndabishigikira bakoze ibintu bizima ndabishigikira naho
uwo muntu rero tuba twamutoye ngaho ngo aduserukire tukamutura ibibazo mu gihe bya bibazo tubonye yuko atabishize ku murongo turamubwira ngo waraduheze reka tugukure. Ubwo n'uburenganzira ntabwo buri illegal buri mu makosa buri muri criminal no biri mu burenganzira bwacu tugukure waratubeshe. Nimba ari perezida tugukure waratubeshe, yego mehave waratubeshe. So now iyo dutoye abo bategetsi bagaca batangura guhenesha nyoko, ni nkuko bavuga ngo urafise mama wawe hanyuma mama wawe akaba ari abantu bariko baramwambura, wowe ufise uburenganzira no kugwana n'abantu bariko bambura nyoko. Sinzi ko muriko muravyumva. Abo ndiko ndavuga bambura nyoko ni babategetsi babasuma, kubera uwo mama ari we gihugu afise umutungo, uwo mutungo nuwo kudutunga twege twese muri rusange. Mugabo wa muntu twatoye ntabwo yemeye ko uwo mutungo tusabikana twese nk'abantu bavukana. Umwe twatora aciyahitamwo we n'abandi bashika babiri canke bane bace bigwiza wa mutungo wa mama, ni kuvuga ngo twebwe natwe turakenye kandi uriya mutungo ari wa twebwe twese. Uriya mutungo suwa generale suwa perezida suwa ministre ni wa twebwe twese nk'abarundi kuko n'umutungo wa mama. Iyo niko ndavuga ngo umutungo wa mama ni wa ca gihugu. Bisigura it mean jewe nabo turafise uburenganzira bwo kugwana tugwanira umutungo wacu. Nima twatoye umuyobozi cyangwa umutegetsi agatangura gutwiba wa mutungo w'igihugu, natwe dufise uburenganzira bwo kugwana. Nibisigura ngo ni kugwanya igihugu barafaka. Bamumva je nabigisha ibintu mwumve. Apana ko muzango bagwanya igihugu. No, umuntu agwanya igihugu n'uwo muntu ari mu badede mubona yakiterambira abarundi. Umuntu agwanya igihugu n'uje muntu agwanya abantu muri rusange bari innocent. Umuntu agwanya igihugu n'urya muntu yonona ibintu vy'iterambere vyogera ku miryango amajana abiri y'abarundi. Nimba umuntu mu gihugu yivye imiliyaridi amajana 5, izo miliyaridi amajana 5 zari gufasha imiryango itari mike ikava mu bukene. Uwo ni umwese w'abaturage, ni umwese w'abanyagihugu wababandi bagize ca gihugu. Nimba ngaho Regidezo ibabwiye ngo nimuzana amafaranga hanyuma amafaranga tugure amanuze biriya bikoto bashira kamatara, mwebwe nk'abanyagihugu mukishira hamwe ayo mafaranga mwese mukayatanga, bya bikoto babizana ngo vyibwe. Umwasi wa mwebwe n'urya muntu yivye ibintu mwagombye kwishira hamwe ngo mwiyubake agaca byonona wenyene. Nimba perezida aje ngaho akavuga ngo nzanye umugore wanje namushira muri business ijanye na n'igitoro, sikosa yozeremwe umugore wiwe muri vya bindi bijanye n'ivy'igitoro agaca biziganya kabidufasha kubiziganya naco vyo babitwaye. Menimba never azanyemwa umugore wiwe cya gitoro kigaca kibura kubera we, bisabwa yuko tumugwanya abarika kiniza iterambere ryatwebwe twese. So iyo bamwe bababwiye ngo kugwanya ubutegetsi bubi, kugwana n'ubutegetsi bubi ntibisigura ngo kugwanya abaturage, kandi uwo mutegetsi mubi arabakwegera mwebwe kabahumira kubera ibibi vyiwe. So kugira ngo yidefendinge amakosa yiwe n'amabi yiwe acatangura kuvuga ngo bari abantu bari kubagwanya igihugu, bari abantu bagomba kugwanya mwebwe. Mugabo ugiye kuvyitondera ukaraba neza uzosanga ari mwe defending inyungu ze, ntabwo ari mwe defending inyungu zawe. Iyo umuntu arimo kwiba agacagomba kudefending inyungu ze, wowe ntagushiremwo bamuja hamurya muntu umugwanye nawe bari umwasi wawe. Now mu bategetsi dufise benshi babasuma mwebwe muzi, mu gihe muzumva imiliyoni 40-80 zagiye urya n'umwasi wanyu. Amasoko murabona yukwasha ntabwo duhakanye yuko sorry amasangane ashobora kuba, ntabwo duhakanye yuko imiriro yakwaduka no muri Amerika iyo miriro iraduka hose ku isi byakwaduka. Mugabo nimba izo soko zirimo amafaranga y'abana bawe, amafaranga y'abana banje, amafaranga yiwawe, nimba iyo soko igufasha kuri inzu, nimba iyo soko igufasha
kurihira abana amashuri, nimba iyo soko igufasha kuriha n'ibindi bitandukanye ikagufungurira, bisigura ngo ubuzima bwawe bushingiye muri iyo business yawe, bisigura ngo ubuzima bwawe bushingiye muri iyo soko yawe. Aho niho hashingiye ubuzima bwawe, aho niho urukundo rw'umwana wawe ruri, niho kazoza k'umwana kawe kari, niho kwiteza imbere kwawe kuri. Now isanganya ngiyo irabaye. Mugihe isanganya ibaye, abategetsi bisabwa yuko bakoresha inama byihuse, bakicara hamwe bakamenya icyateye ivyo bibazo. Ivyo bibazo bagaca biga kubikemura byihuse. Sigisabo ni itegeko, nico bajejwe. Ni itegeko, sigisabo ni itegeko. Bicare byihuse, babaremeshe, bababe hafi, babaze abasamaye ingene vyagenze. Hanyuma muri ico gihe, igihe ibindi bibanza bibonetse, mwebwe mwari musanzwe murimwo, ni mwebwe bibategeko rya mbere gusubizwa vya bibanza. Wowe ugapfa mufata umwanzuro wo kukigurisha, cyangwa ugapfa mufata umwanzuro wo guha umuntu azanye ya mafaranga, kubera ko ni wewe wahombeyeyo kare wanariha. Kide kibanza cyari ciwawe, harya n'ahantu hari ahiwawe. So mu gihe leta itabikoze uko, igakigenda ikubakisha ikareka abandi bashasha bakajamwo mu yindi nyubako, ivyawe bitari bwarangirire hariya, iyo leta bibaye umwasi wawe. Iyo leta bigomba kukwica ibirimo bigira n'ibigirankana, kuko yafise imbaraga zo gushobora guhagarika abandi bashasha baba bagomba kuza gufata ivyo bibanza. Number 2, mugihe izo soko ziba ziriko zirubakwa, basanzwe babizi ko imiriro ari myinshi, baba bakwiye gukaza bagashiramo amategeko. Nta soko yoshobora kubakwa ngo abantu binjire hejuru hari ibihunda, inzu zifatanye. Leta itegerezwa gushiraho abantu binjira mu masoko bakagenzura, basanze waborotse inzira yinjira mu isoko canke kuzimya, namandi utanga niyo business yawe bakayugara. So mu gihe ari kigo cigenga c'umuntu, sivyo, mu gihe ari inyubako y'umuntu, hanyuma hakaduka nk'umuriro, abagize leta bakaza bagasanga nta hantu waciye inzira hoshobora guca imodoka yinjira kuzimya, cyangwa ibintu birindani bishobora gufasha kuzimya umuriro, uwo muntu niwe boca bakayo mafaranga bagacariha bari abantu bahishijemo ivyabo. Iyo niyo leta, uwo niwe muvyeyi. So mu gihe leta rero itari kirabikora, niwe mwasi w'abarundi. Nimusubire kuza gushakisha umwasi w'abarundi hanze y'u Burundi, outside y'u Burundi. Kuva amasoko yo mu Burundi ahiye, nta nama mu badepite murabona inabaraza yo bariko baravyiga, vyose bagaruka batuka mwebwe. Ariko leta nibikuye guhagarara ikavuga amakori murayatanga, aya makori agakora ibyo kubakingira, bizimyamwoto byinshi bikagugwa, amazi akegerezwa, isuku rigakogwamwo. Uwo niwe muvyeyi, niwe leta. Mu gihe itari kirabikora niyiri kirabaniga, mu gihe rero iri kirakuniga, ejo nubona umuntu agwanye nayo nuzovuga ngo yanki igihugu, yanka bo bariko barabaniga. Ibi niko ndavuga nawe wowe uri umusazi mu mutwe uravyumva. Na bino bihugu tubayemo impanuka ziraba, mugabo abadepite baremera bakararayo n'imisi 5 barimo bagwana, bariko bapfa ico kintu. Mu badepite babisaba yuko bamwe no kugwana bagwana, mu gihe batabisize mu ngiro. Uko niko gukunda abaturagi. Leta idakunda abaturagi niyi y'abadede mubona. Ndakeka yuko nayo masoko mwese muhomberayo, waburi umudede cyangwa utari umudede, mwese muhomberayo, ubwoko bwose buhomberayo. Mu gihe leta idashobora kwerekana imbaraga zo kurinda ibintu by'abaturagi, nisenyuke shashize. Ivyo muvuga ngo naho shasha yoza ngo yokora nk'uku, naco turaba amahitamo n'amatandukaniro, turaba amatandukaniro. Murantu ngaro abantu ngamura bariko baja mu byo kumpamagara ngaho, sivyo? Turaba amatandukaniro, turaba abandi bagerageza, ariko kwanga vyarase guhera muri 2011
kugeza uyu munsi ari kwa kuri nyina ari gusha buri gihe atakora kimwe bariko barakora nawe ukaguma ngaho uzurira urumva hana nabonye basama ngo nabonye basama ngo urumva ngo aho ngo nibacima amanda ngo narasi b'igihugu bari hanze y'igihugu abo dutuma mwe byaramunaniye gufata ibicucu by'ibirofa ngaho abo dutuma byaramunaniye gufata igihugu muravuga ngo kirafise ngo kirafise ngo abatasi ngo batata ngo bakomeye abo bantu ngaho tugana tugatuma byaramunaniye kubacakira ngo mufate nivyo tubandikira ngaho muvyerekana byaramunaniye kubafata ngo bari heye guhera muri 2011 kandi guhera muri 2011 n'ababuri 2015 ntibari bwabeho aba oppoze banyu ntibari bwabeho guhera muri 2011 kugeza n'uyu munsi muri ngaho mureretesha ururimi ngo urumva ngo ni leta ibikora that's what rimena nimyo mvuze nti bashake babagwanye babamene nta kundi kuko nabasi babanyagihugu mu bandi